Olivier Duhungirehe reka abanyarwanda niho ngomba shike reka abanyarwanda bamwifatire canke bamwubahuke barabonye ko Olivier Duhungirehe nta kintu ciza kimuvamwo ashaka ahubwo hagume habaho tension hagati y'Uburundi no Rwanda bo bantu bacocera inzigo batuma jewe natsa kamera nkagenda kuvuga u Rwanda ni mubimenye mu bantu ba mbere Duhungirehe nawe ari muri bo rero no munsi kumikeka yuko yoba yakoranye barashaka kumwagiza yuko ari maneko akorana nande na FDL canke nabo kwa Havyarimana bigatuma zana ibintu bishobora gucafuza igihugu cy'u Rwanda ndazi pour le moment nica abanyarwanda bariko barashira imbere ndihenze ariko je nka cyangwa nkacangaruka eske bya bintu Olivier Duhungirehe yagira bisigura yuko batamubona canke batayifise mu kuboko canke ni kwa kuntu inkotanyi zigukoresheje ko kamvura hamaze yakurungika jihono mu Rwanda nta muturage kwisonga hari ahubwo uko wabivuze je nabivuze kuva kera rewe mba bose akakubwira ngo ari muri genocide je nabivuze kuva kera bayita silent genocide urumva ni genocide ni genocide idashoka igaragara mu maso donc iri indirect muga kandi no yikara yikora akaza kwiyita ko ari we mucunje ubuvuzi kama good life ikorana na Ahembwe mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Mu Burundi etanu turi kumwe na Cody the Black hamwe na Freri kuri no munsi tuje kurabira hamwe hari ibiriko biravuga kuri Minisitiri Nduhungirehe mu Rwanda ngo babatanguye kubona yuko ariko arabajana hari cyane nkuko benshi bamaze imisi bivuga Minisitiri wa Relation étrangère ustanguye kubona ariko atangura kuzana ibintu by'amahane kandi ajeje diplomasi murumva yuko abanyarwanda bibutse barabona yuko Nduhungirehe ashobora kubakoza isoni mu Rwanda harakomeje kuba kintu bisa nkaho ari nka genocide bumbure abatumire banje muno munsi ndazi yuko bafise byinshi baza kuvuga bijanye no kubomorerwa inzu kwirukanwa ku buryo muhe mu myaka iri imbere wosigara atahantu na hamwe ubarizwa ivyo nibibazo biriko birahura n'abanyarwanda na cyane biboneka neza amajwi menshi yandendeye yo mu Rwanda bambarira ati nabo mu bwoko bw'abahutu mu Rwanda ikibazo cy'inzara ganura kimaze twinjiyemo naje basi uramutsa turamutse hama twinjiremo kimwe umwe azana kaunda azana kanoti kuryoha sawa uba watanze bashakira umwanya muto twinjiremo ndi kumwe n'aba dufise ibintu byinshi twe kuganira kandi bapoze buke nyine buke ndiko ndiru kubera amenyereye phone tugende buke nyine ndabaramukije ndabaramukije bakuzi ba Burundi etanu nkuko mubona kuri kamera turi kumwe na Cody the Black hamwe na Freri yes kandi reka ngire ko ndabaha n'ikaze nkumbure baramutse Cody icyambere ndashimye cyane imbere yuko ndamukanya kubona mu ngarukanye muri no synergy nkuko abantu badukuna bayikunze nawe narayikunze cyane kuko bituma message zishika kandi bigatuma dutanga message nyinshi kubera ko tuba twakoranye kandi benshi maze kumenyera yuko twese dukora kuri geopolitique y'akarere rero no munsi nabwo ati domis neza ariko neze neza ndashima ndanamukije badukurikirana merci Freri mwiriwe na mwaramutse bakunzi bazina mbuga zose amagenda kengurutse kandi nkuko byagumye bisabwa n'abadukurikirana benshi
synergie yanyu trio twari tumaze iminsi dukora duo je na Cody the Black ariko no munsi twongeye guhura kandi turi batatu Imana yabidushoboje aho tuje kurabira hamwe ibintu biriko birakogwa n'ibindi bintu biriko biraba biteye ubwoba bitanasobanutse ariko turaza kugerageza turabe ukungene yes nibara ku mutemere kameme nibara ku mutemere nimwumve ko ibintu tugomba kuyagako n'ibintu birengeye kwemera ariko Freri imbere yuko uvuze yuko tuza kuyaga ivyo vy'amabara ku mutemere hari inkuru iri kiravugwa mu Rwanda Olivier Dungire ngo ari muyabira iyo nkuru ndumva ariyo abantu benshi twanza kubabwira kubera ko inkuru zo ni nyinshi ariko ibi bintu ndazi robokundi etani ino nkuru amaze kuyumva kandi nawe urameze kugira ico yumvako bw'ibyo numvise je sinzi ko ari byo ndagomba mwanze muvuge n'ibyo mwumvise kugira ngo nanjye duhurize hamwe twumve yuko ibyo numvise ari byo muri byinshi biko biravugwa ngo aza yari amakofi ngo mu rugwiro bamukubitiye amakofi je nawe yakubise aya makuru yatanguye hakiri kare cyane ibinyamakuru byinshi ari bya African bavuze yuko Nduhungire abanyarwanda basa nabegereye FPR Inkotanyi doko nk'abo mu muryango wo kwa Kagame ngo harimo niwe mu muryango wa Kagame yamukubise ikofi je bamwagiriza ni kucafuza no kwerekana ishusho mbi y'u Rwanda mu makungu reka je nababwiye najya ari kuri Twitter naranditse nyene mbona abantu baje barayiripostinga ku mvuduko udasanzwe bavuga ati mbe navuze ibiki na kwaba yari yerekwa nivyo nyene Olivier Duhungire d'abord uravye Olivier Duhungire na Evode nibabigeko sinuvuga na Evode na Olivier Duhungire bari mu nkotanyi bari nkotanyi nizo zavuye Uganda no mutundi duce zije gukora irya genocide zirongera zirigira ngo mjo zayihagaritse zirongera ziragira ibiziriko ziragira inkotanyi mu ncamake majorité kwaza sina majorité n'abatutsi mu ncamake aje bituma abona bashira imbere ivyo nje bituma tudatahura ukungene Olivier Duhungire he yiciwe n'inkotanyi abavyeyi mugaba gace yongera kaza azana ugwanko go kwanka novuga abakomokako bose gacagira amakengo Olivier Duhungire yavuye mu Bubirigi muri Bruxelles yo yiga yahungiye akiri muto aranakurira aza mu Rwanda kugira iki nesha mwitamago ni maneko kandi ivyo amajambo Olivier Duhungire he ariho nabamaze kumwita vuvuzera na Jaco Kandona gatoya nabonye ko mengo karamukwiye kuko uvuze M23 niwe yishura uvuze Chisekedi niwe yishura uvuze abanyamurenge niwe yishura uvuze Burundi niwe yishura uvuze EAC niwe yishura uvuze Union Africaine niwe yishura none numuvugizi numushikiranganda jejwe imigende abanyarwanda bamwe baravuga bati ministre wacu yirirwa mu matiko yo kumbuga kuri social media nta kintu ari karakora ahubwo u Rwanda rukoragira ishusho mbi cyane gusumba u Rwanda koragira ishusho mbi kubera Olivier Duhungire ngo na Kagame bose babiri ari afite urabona ku kuntu duhere kuri iki kintu burya Duhungire aherutse kwifatira mu gahanga none cyubahiro mukuru w'igicacu cya Burundi avuga ibintu ubona neza ko n'umuntu abisona ari muri Amerika acabena turi n'urwanko ruri hagati yabo so kuvuga ngo ni urwanko gute rero Nduhungire he azana urwanko bo n'ubundi ugiye kuraba nko kuri no sije ya Makisal kugira aje muri ONU kuzoba mu bahiganirwa OSG icambere je sinarumwanya kubivuga ko ariko ko tugacishemo kuba Union Africaine ibihugu 200 muri 55 ngo bivyo babitamushigikiye nta kintu na kimwe vyononye kuko kugira utogwe secrétaire général wa ONU SG si Union Africaine iguhamatsi kugena sawa Union Africaine iragaragaza ko igusupportinga naho itogusupportinga utogwa ufise potential uburanga bakeneye muri ONU barabuguha hariho abatwaye mbere uratse ko besha ko bibaza ko Makizara ariyo yabaye mu Afrika wa mbere ngo agiye guseruka muri ONU oya ni benshi barahari bamwitangiye mu 80 hose kandi batabaye yes babaye rotera ahubwo atari Union Africaine batanze babaye rotera Union Africaine atari batanze kandi n'ibihugu bavamo atari ko ngo vyabagiriye kandi Makizare bakoraza ngo kubera kingo Senegal itamushigikiye Makizare antecedents yo ujya mwanya we wa nyuma wo kuyobora ariko ubuyobozi yavyitwayemo nabi si sawa mugabo
umuntu asesangura abona kure azi ico umu SG umunyafrika yomara miliyoni twe dukwiye kuraba antecedent yiyo twe tugiye kuraba Senegal kuko yagiye guserukira Senegal Senegal ni igihugu kimwe mu bigize ibihugu 55 bya Union Africaine nivyo rero twakuvuga ati reka tumusapotinge nk'umunya Senegal cyangwa nk'umunyafrika agiye guseruka muri Union Africaine mugaba pana nkuko ari mu individu ari urumva rero ibintu abantu benshi bakora abantu bakuze bari mira nka jewe Kamere rero je ku bintu byo kugera kure kwimvira kure na je Imana yarabimfashije nariyumviriye d'abord Makizari ni umunyafrika so umunyafrika akaba ari umunyafrika agiye kudupambanira nka kontina yacu y'abirabure mwo mwankiriki ariko twagiye gusanga irya karata yo gukura muri rya silent vote bari bashizemwo son excellence yari yagize kandi sinubwa mbere ugiye kuraba abantu bacukumbura cyane gose nyengurukire cyane ari abahizi bikora neza bashe kuvuga ati excellence ambassadeur uri nyamitwe nabonye ari karasubiza ku ishuri Olivier Duhungire amusubije kwika yes nambye ati zero santier des écoliers nasubiye ku ishuri naje ku ishuri kabisa nabonye nabandi ntashaka kudondagura mugabo bafise amakonte yagaragara bo ntibariko bakora muri anonyma harimo za ba Museremu n'abandi ugiye kuraba ibintu bakora barashikiriza na ministre wacu wa affaires étrangères ndimoye abantu ba Muhiza ba Medar n'abandi benshi bakora ibikorwa bidasanzwe byo kugerageza kubatahuza uko Olivier Duhungire reka abanyarwanda niho ngomba shike reka abanyarwanda bamwifatire canke bamwubahuke barabonye ko Olivier Duhungire nta kintu ciza kimuvamwo ashaka ahubwo hagume habaho tension hagati y'Uburundi n'u Rwanda mu bantu bacocera inzigo batuma jewe natsa kamera nkagenda kuvuga u Rwanda ni mubimenye mu bantu ba mbere baza kwisonga batuma jewe Fleur Patriote natsa kamera nkaza kwishura gupambana n'abanyarwanda bahurikiye mu nkotanyi kuko abandi banyarwanda nibajya muri akora bomoregwa kandi nabonye ngo Rwanda rero mu kugira ngo Sudanization navyo turaza kubishika aba bakurikiye mu nkotanyi arizo Olivier Duhungire yinkotanyirije verbe kuyikora ndeza ngira no kuyikura muri babandi ukigira ukishira mu bandi bona Sadat umwegera kuvuga ngo azokoropesha abarundi n'abakongomani rero uyu usanga objectif yugiye kuyiraba neza neza cyo tumaje mvuga ati umuntu yaje kwivanja mu nkotanyi abicishije kure kwari umuntu akora ikiba gicishije kure kuko uravye Uburundi bukoze ikintu kibe ciza akivuga nabi akivuga ko mengo cyane kuba ciza gikoze Kagame mu bantu rero batuma abarundi dushengeshegwa Olivier Duhungire harimwo na Paul Kagame ubwiye gusa yisubiye ko basigaye yabatijwe mazi menshi sinzi ko bamukonye hariya muri yo arona abandi bw'ima Marshal bose reka nakunganire ujyanye jewe ugiye kuraba ku mbuga keshi nza kuri kamera nashavuye banye nuko abanyarwanda bagomba kuprovoka ugasanga iciza nibo bogikora iciza gikozwe n'umurundi si iciza ibintu byiza byose muri bo babikora nico abanyarwanda no tuvuga yuko nkumbere bagomba bakamera bamugere nka mukora ari ndebe barabaga ntari kure ariko je muri ko muravuga ibi vya Duhungire akora ibi acafuza u Rwanda bimeze uko c'est vrai mwavuze yuko yari urushi kandi ruremye yarakubise kandi kujya urushi navyo wamenye narabimenye urushinge yararuriye kandi ruremye mbere ngo banamwagiza yuko yo kubera ari umuhutu ariko aragerageza gucafuza image y'igihugu cy'u Rwanda barabizi yuko uri umuhutu mu Rwanda ndabivuze sinakunda kubivuga muri make atakintu baza cyane kandi la majorité benshi bajya babomorerwa bajya bayeho nabi nabo ndiko ndavuga Duhungire nawe ari muri bo rero no munsi kumikeka yuko yoba yakoranye barashaka kumwagiza yuko ari maneko akorana nande na FDL canke nabo kwa Havyarimana bigatuma zana ibintu bishobora gucafuza igihugu cy'u Rwanda ndazi pour le moment nica abanyarwanda bariko barashira imbere ndihenze ariko je nka cyangwa nkacangaruka eske bya bintu Olivier Duhungire yagira bisigura yuko batamubona canke batabifise mu kuboko canke ni kwa konti inkotanyi zikoresheje ko kamvura hamaze yakurungika jihonome reka ndababarire ukuntu nanje nabibonye Duhungire yatanguye kuvuga atabantu bishura atabantu rero mabaza ku mbuga bamusubize
uno munsi rero kubera ko babonye ngira ngo nk'abarundi bavuze baramupromotinze amativi yabo yaramupromotinze wara ukamengo rero bamufata nko nk'ikimana ukamengo ni incabwenge kuko urabona ko Kagame nta gifaransa azi never avuga icongereza gusa naho nyene ni kuva inyuma 90 mbokora yize mu Buganda kuko aje igiswahili ni 0 igifaransa ni 0 sindamwubahutse mugabo nuko biri byo kuraba rero ndongire avuze igifaransa bakoma amashi nko mengo no mwami Rwanda babonye cyo rero bamunina haje baramushira imbere nje twabana muhaye n'ubuserukizi bwo ubushikiranganje bwo gusabana abanyarwanda niko babivuga kubana neza n'ibindi bihugu n'amakuru none ariko arabikora neza byo ku Amerika twe basi tunavyihoze ko twe twarabasubije ku isuka twababwira ati slow motion yes n'abanyarwanda babonye umuntu aza akamenga ariko aratukana barashima warabonye nakasuku ko bamushima yaratu bakavuga ati ngo umukozi wa RIB bamubwira ko azosubira igihe yavuze gasuku niyabeje gasuku yarakoresheje nk'umumane kunyamaze kuvyumva za Amerika yarani muri documentation hari amasosiyete yamenye amabanga ahubwo baramukoresheje icambu cawe nka chewing gum nk'ijojo hama birangiye expiye baracira gasuku byo ibintu byose yigira gituma batamuvugako hajya ekanakoreka kandi karorero mu Rwanda we nturamenya ko Paul Kagame akora murabona ko aha mu karere ka Yasi nta kindi gihugu cubahuka barushe kuba babikora binyegeje ntibije kumugaragaro kuko ndazi ko ahaca batana n'ivyo mu Burundi ntiba ntabo babikora bahari canke handi nabo babikora bahari ariko muri Tanzania baradusize cyane za Afrique du Sud muzo twarabonye kuri cano ya Afrique du Sud umugore yagiye imbere ngo kubita ngo ngaha ngo bize kunuko mugo mu Rwanda barabikora Kagame akareka ore bijya bintu barabirabanye none bikuri YouTube kandi ntibashira ngo muri mode ngo y'abana bijya biri mu bintu tuzakugaruka yes bijya rero igituma ivyo babireka ujo ngomba kubisanisha mu bitahuro igituma bijya bareka bikaba Kagame bashaka abanyarwanda badafise ubwonko batari mu nkotanyi uko abana b'inkotanyi barabashira usanga babashize ku basoda babasize mu bintu nyene abapilote abaofisier nuko babanyarwanda bandi bamwe bitwa abanyarwanda nyene cuvyumva bajya bo reka barabe bonone kare muri bijya baje muri masturbation basubire ubutinganye je nyere kumwana wa Kagame atingana sise yabwemeye muri 2016 uzunyereke mu miryango yabo mutinganya arimo mu Rwanda nta numwe mugo barabikora kugira bonone abandi bantu iki kintu rero reka tudugire ku iki kintu tuvuga yuko abanyarwanda bampamagaye beshi kuri telefone yomba ati nubwo muri ko muraceceka ngaho mu Burundi twebwe hariko barabandanya genocide turageramiwe baca ba facte zine imbere nazo ziranarenga bambari ati twebwe turiko turicishwa inzara atubwo turiko turicishwa inzara bagomba kuduhonya ware n'ingene tuba twarimye bakabirandura oya no iyo mu Burundi uranduye umurima nibwo umuntu aba yaburimye iwawe biba ari icyaha kingana no kwica umuntu ko iyo ugiye ku murima w'umuntu ukawurandura uba wabuze nyenewe kugira umwice rero ivyo bintu leta yakubwiye ko ari ibintu nk'ivyo ni ukuvuga nke uraba wese yari reka nabibwire umunsi atanga ikiganiro ngo umuturage kwisonga yarabivuzemwo bari ahantu gaca kwibarabara ugasanga ngo hari ibintu ngo vy'ibiterwa ubavuga ngo babikura ngo bagapfuma bashiraho ngo ubwatsi hariho video yasohotse umurima ngira ngo uri nka barambitse imiganda y'ibiharage rega nujya meya umuvugizi wa meya w'umuji niko mu Rwanda bavuga umuvugizi yitwa Emma imbere Claudine nde bamwajije aramara arabura n'ivyo yishura yishuye gusa ngo kurima kwibarabara ngo birabujijwe ngo ariko ngo ivyo ngo tugiye ngo kuraba ngo turabe ngo abariko bararandura iyo mirima bambaye amajire n'abantu meya w'umuji yari Chris ntakujya wona basho kwambikijira abakozi ba Regidezo bajya bagera rusansuma ukugira umenye umuntu nk'isi caduka yaje atumwe nanaka bambaye ubujire bwa jaune je video ndazifise nuko muri na telefone atariho ziri muri gahindi telefone yanzimanye zirimwo banarira mbere bakanavuga ati nukuri kw'Imana tugiye twabona ko mu Rwanda taburongozi dufise tugiye twabona ko mu Rwanda tabuvugizi tugira mu Rwanda nta muturage kwisonga hari
ahubwo kuko wabivuze je nabivuze kuva kera rero mba bashaka kuvuga ngo ari muri genocide je nabivuze kuva kera bayita silent genocide urumva ni genocide ni genocide idashoka igaragara mu maso donc iri indirect muga kandi n'uyikara yikora akashaza kwiyita ko ari we mucunga je nabivuze kenshi bariko barahaya ngo za arena za BK ngo na Stade Amahoro ndavuga genda muri abantu bakora bomorerwa mu ruhande rumwe majori none FPN ndi ndabisubiyemo mu ruhande rumwe sasa 1 2 uri kurabomorera umuntu utamuhaye ahari nta nihe mu mwubakiye ntaki afise abana babiri batatu nta muzibukira afise n'abana biga urabomoye ana ututuma tw'imvura ariko kenshi twebwe turakora ikiganiro musanzwe mubizi ko twaba turi mu mugisha ututwoye noto turatuma umwana muto agwara umusonga turatuma umuntu akuza hanere ku mwanya muto umuntu akuza aragwara umusonga kubera imbeho wacumbira ko bomorera umuntu afise inda nk'uye mugore afise inda wewe yarandikije agiye kuvyara afise rande basohotse n'ivarizi nako nanje guvarizi agasashe data wanje yaratwe n'impuzu z'umwana baca barasatura acarabira ngaho nyene nabonye n'izindi abana barara mu bibati babomoye ko batabagura amakanseri baguma banduye kuko bahonyera imisumari ntibanavugwa urumva rero benshi baza ngo genocide no kugenda ugatemagura ukarasa no genocide no kwica umugwi w'abantu ku rukoba ku dini ku bwoko no ku gatumba bashaka kugira genocide y'intara yenda tavyo bari muzi genocide ntiyikukungo ku mutu n'umututsi n'umutwe wisha abarabu benshi ni genocide wishe abazungu ni genocide wisha abirabure gusa bijya vyabaye muri FDCide ngo za apartheid bimwe Trump yagomba horera amafoza ngo bica abazungu gusa ziya zose barazishira muri nikaye namwe ma genocide rero bijya ko arakora mu Rwanda mu kubababatsa ntabishije igisasu ngo bigaragare ku mbuga ku mativi ahubwo bicwe n'inzara erega je bwa bundi ndakunda guharira urabibona bazi ko nshingwa kuri ya video yabo baranduriye imirimo ndakunda guharira nimbivuga cyane wovuza wakumva imyidogo ndabashiriremo kugira ngo barabi iyo miganda kabisa vuza cyane ibintu bisa n'imirima cyangwa n'ibimera kandi ndafise ibyatsi bya pasiparumu abaturage barimo bahinze imyaka bavuga ko n'ubwo ubutaka babutijwe na leta itakaranduwe kandi barahinze ubuyobozi bureba ntibubahagarike batarashoramo byinshi ntabwo nagishima ubuhanga bw'ivyuma ko yumvikana neza se batari kwihangana ukwezi kumwe ariko umuturage wabihinze akabasha kurya bivuye mu ibagara birageze ibagara baje kubitura barabiretse barabinye babona birakura babona niko bakora haragera aho babagara babona harage barandaguye injiriza kwazo ikiro ni cyatanu niba wacu kavuye mu ruhango abazwe no kurya Kigali ibishyimbo byahinzwe rero ni hohoterwa rikomeye umuyobozi wabitegetse ibi bintu azabazwe ubusobanuro bw'ibi bintu n'uyu muntu wabitegetse umubaza ko nk'umutizi yahaguruka ahubwo zonduru n'umutizi wabaye ararima arimo icyo bita amasinga arasanza ashyiramo abakozi aratera ntabwo yahiteranye amaze gutera abamotari biramera abaganga kubishyiramo abakozi ngo ibiharage byose imirima yose ndayiteye uzasanga amezi umukozi arahinze ndamuhembye hanyuma biraranduwe gutya ubusa umunyabyo yakwishima agomba kubaza umuntu wariye niwe ugomba kugira isuku kuko aba yari afite n'imbaraga zo kuyikora utarese abona imbaraga zo gukora isuku bagaragaza ko iki ari igihombo kubwo guhinga ntibasarure bidasize no kubateza inzara none ibiciro by'ibiribwa ubu byarahenze igituma bihenda abamotari bose ngo bazi kaburimbo imyaka isigaje ukwezi atari kumwe gukunda imanza no bihakana nshaka kandi ndabibonye rero iki kintu rero Kagame ngatera passport iki kintu Kagame ari karakora doko ni ikintu cya mbere cyerekana ko ubutegetsi bwiwe ari ubutegetsi bwaryo buraduhure kubera ko uri kuraraba hariho plan yo kwicisha abantu inzara yo kwirukana abantu bana bya kuntu bababomorera inzu nta kintu baguhaye nta n'ahantu bakwangaje uri kuraba uciba imyaka ibiri mwibarabara ukiraho nyene Burundi etano bakubomorera parcelle ntibaguhaye muzibukira irya parcelle yari yanditswe
impapuro zitongo irazifise ndangatongo ni kumengo bavyita babomoye nka zine zinde zifatanye hose harasa ntuzomenye wawe naho bakubwira ati subirayo naha mbega ko baba babomoye uragira ko kubera urumva ko amakuru yafise cyane kandi wakoje gari biyonze rero izo mpapuro zirafise agaciro canke mu Rwanda ikintu kihari amatongo yose ngo na ya leta we nta niyo wewe ufise urwo rupapuro itongo ni rya leta oya si mu Rwanda gusa ni hose leta yakeneye iraza mu mategeko ikahatora ariko nivyo navuze mu mategeko ariko rero wowe hari bavuga bidoga hariho kuri kote baronka umuzibukiro mugabo hakaba abandi baza bakababomorera byose bigaherereye bararaba uyu n'umuzukuru wa Kagame wa Kacumu uyu no kwa James Kabarebe uyu no kwa mutse muganga baga ni mubahe herekeshoze rero urumva uri kuraraba uyu muntu babomereye uko mu minsi iri imbere niba mwagiriza ko atari umunyarwanda aje bafise ahorega niho nagomba kugaruka babomoye parcela nta valeur igifise n'impapuro ufise ntizigiraho zihagaze kuko babomoye nko ngaha turi ugaca kurungika za ruziba cyo muzinda kwanda tubana barungika niko ndabesha niko ndamavuga uraja mwibarabara ukaja hehe ari nare nabonye rasigaye baja gusasa mu mirima mu masaka aho bari bagende gusasa kwa Paul Kagame mbega nyene aho nyene ku Rwanda ruteye imbere aho convention center nibo bahindaro kijya kizu kimaze uretse no kuvuga umunyarwanda ashonguka ko niba ari programme ya leta kuki batobubakira amazu bakavuga bati mwe rero aha leta irahakeneye nimugende mu kuba ndagwana kubwiye ko hubatswe ibigwati vy'inkotanyi mu masaha 28 abana b'inkotanyi n'abacika cumu bose biga free barubakiwe barabarasiyona ni vyinshi n'amakaye bahabwa kwa gusa none gute uwo mugambi rimbuhari turumva ko ari amakuru y'abagwiza atunga ngo bakeneye ivyo bibanza kuko Kagame Rwanda yararumaze wakatare none babwira mukaza kuhunukana cima mama hari agacaza gutukana Rwanda bararugurishije Rwanda gwaguzwe kera Kagame hari n'abavuga ngo sumunyarwanda cyarashoboka ngo ko bavye kugira atani muho yigiriye kuko bitahuritse yego umunyarwanda yahaza mbarira ati twebwe mugiye kuraba genocide turiko turakorerwa niyo izo hava yambuka n'imipaka murabona ko bageze no muri Kongo uguri kuraraba wirukawe mu byawe wewe ejo uyu muntu nta namubarizwa wewe ejo uraza kugira ati tuvire mu gihugu cyane rero ko uri reka tubapfa gasoni babubakira ahantu bagenda abateze za ngwara bacira amara ikindi rero nabambariye hariho inshinge batewe ngo ku nguvu sinzi kari ubu sinzi arimo za covid mu Rwanda harimo barapfa ku bwishi kubivaye n'inshinge batewe kandi benshi jewe vraiment nabivugira kuri kamera ababimbariye benshi bambariye karaba mu bwoko bw'abahutu jewe naje kugira ngo namwe numve ko ivyo bintu mwe mumaze kumenya kuko je ndafise amaudio gusa jewe nshobora gushukura kimwe gusa bavuze kimwe gusa bambariye bati gusa bakotse kuguha ayo makuru wadutegera amakuru ayabeneyo twe FPR inkotanyi iratumaze irikira twica amasengero yabo barayishize kwa babu kandi bana amasengero mesha bomogwa ngo nayabaho yonje kubivuga ko hano ko kumengo yonje kubivuga uko jewe navyumvise nabibwiwe uko barazikiganiro nakoze mu gitondo ndavye bijya bintu byine babomorewe ndavuga ati abanyarwanda mwe muri ko murakorerwa genocide kandi mudahagurutse ngo mugwanira agateka kanyu Rwanda rwanyu bararutwara mwebwe mu minsi y'imbere bazobibagiriza ko mutari abanyarwanda bidaye nuko amatongo yanyu bazoba barayabanyaze basigare babimpunzi mu gihugu cyabo baciye baza ati wewe ivyo bintu bavuze n'ivyo ati nivyo ati baje bagitanga uri umukozi w'Imana yego kubera kuri kuraraba baciye bambarira bati twebwe uri kuraraba ni FPR abamihotezi ku butegetsi bafise abandi bantu babatumye
sinzi ko ari Amerika n'ibindi bihugu byampatse ibihugu Amerika byashatse u Rwanda sinzi rero ngo Qatar ni Amerika nyene za Israel zose ni Amerika bajombera ati twe akarere vyahereye iwacu bariko bagomba kuhazana abandi bantu babanze kwerimina bahari bace bazana abandi ati mu minsi iri imbere muzobona abantu bashwaye akarere kacu kose bihereye mu Rwanda ajombera ati aturabona bajya abantu babimukira bajya abantu bagomba kuzana mu Rwanda mbe abantu bo mu Bwongereza bagomba Trump yagomba muhe vara bajya abantu bajya ngo bihinegejemo amabanga menshi cyane hari abantu bagomba kuza gutuzwa mu karere rero bagomba kugira nka base militaire inyegeje documentation kwa kano karere ni mu bitahure hano mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene cyo Evariste Ndayishimiye yarashitse ku mugaragaro ukungene ubutare bushogwa zija video nizibona abarundi gusa nabo barazibona cyane kandi Uburundi ngo hariho na map mbara ita carte igize ibikijanye n'ivyo butare n'agataka bazi neza rero twagumye twiga mu mashuri ngo za Musongati zahena none batwo twa dufite indege mu Burundi yitwa Musongati bari bayisuko kubera urumva rero haga map barayifise naho zo bari myaka 500 barayifise bateza kwiga rero kugene begera Kagame akabaha indaro bakadurumbanya kano karere hano bakopera kuko ibintu bitunze isi haga aye umuntu avuze ngo ni Edeni ashe kubitahura nka Edeni yo muri Bibiliya ukabitahura nka Edeni izoba kujya gitwaza yabivuze yarabivuze azati Uburundi cyane cyane yapeshije Uburundi kuko nibwo Care d'Afrique hajya niho umutima uri naho Rwanda bahora utuntu twose tw'amanda gacishe watwo nabonye mu Rwanda ngo afise source d'imil ndabona muri Rwanda ngo afise barongo n'ibyo ko babakorera nko kwifuza ko yitwa source d'imil okay swat rero Uburundi bwacu gitwaza wenyene muramuzi ko gitwaza n'umunyamurenge mugabo ngo arafise ngo n'ubwene gihugu bwo mu Rwanda nuko ndavyumva gusa gitwaza baramuzi umukozi w'Imana yaravuze neza atarabiye ngo nuko afise urushengero mu Burundi canke barahabaye avuga Uburundi mu myaka iza buzoba ari centre commercial y'isi kujya kwa Dubai haga Dubai ni centre commercial Dubai of Africa rero ugiye kuraba bashaka ibintu bitunze isi ubu ni cobalt ni colta za tantalium na tererari ivyo biri he none mu Burundi birahari kubisha no muri Kongo nta harero bategera u Rwanda gogo ruragaragara musanzwe mubizi oya harya niho Gahini harya niho Gahini icabe aho bivuze neza ni naco gituma ni naco gituma mu Rwanda kuhubaka bakagira ibiro bakagira utu centre canke ama aeroport indege ziragira kama depart zicomoka biratahuritse twe muri vision ngaha babona ko abazohimba abahespirate na Kongo hari mu myaka nk'ijana canke 50 iri imbere ngiye twashaka kugira base ariyo hari bijya bija mazo abazanye bijya zige tatouage ngo boga ngo zikavako woze na dissolve bikorako verni bijya tatouage byasize ko ni kugira ngo tubone ko byananiranye babameshe mu minsi iza bagomba ko tuzire turuva dusanga tuko tugwana na bamwe nka bya bisimba bahora bavuga ngo byavyaye n'abamarayika twumva ibihu birebire mu mwaka karere dushobora kuzisanga u Rwanda rwarazanye abantu b'abaetranje bagamije kwigarura ariko cengerageje kumviriza mwarumvise mu misi yuko u Rwanda kwagira gubake ukazokihinguriro ntazi ko ari zo yihingurira bahingura icyo batagira ivyo badafise witeze utari bwo muri Kongo buryo u Rwanda rwarumvise aya makuru yuko muri Kongo no mundi hagiye kuba gihinduka bikangomba ko bababwita kugira ngo bazoce ba profit ega Kagame vyose yamayitanze vyose bisigura yuko amenya ibintu kare bose ukumenya ibintu kare ahubwo ni kwa kundi ko kutiyemera ugacuja gukoresha inguvu z'amahera n'amaraso uko uravye Kongo iryo operation yarayemeye mugazi kazokwica abantu twende ngo zizacu z'u Burundi vyo ntaje zokora baranakubwira ko twe ntidutera wowe dukeneye gusesa amaraso mugabo je turakwivuna rero urya nawe aremwe hari umuntu yavuze ngo yageze gukora ikiganiro kijanye n'ingwara Paul Kagame agwaye avuga ko agwaye igituma akunda kuja mu bintu bya divertissement ni iri muri ibi nyene
byo gushaka bamwemere aguma imbere iki kubera ngo yabaho mu buzima bubi yasuzuguritse yatwa se yapfuye yishwe no kubura indya se wiwe kandi Paul Kagame aravuga ati je nkikivuka ubuzima bwari bwiza buca burahinduka camba mayibobo ndangara mama wiwe yadandaza amagi nyina akadandaza amata kafetaria se nawe ngo yanka kuja kurima ngo yemera ngo kwera vyo ndi bakoze babahenda ngo hari abagererwa ngo arabajejwe kubarimira acaja kuyugaranira mu nda carapfa n'inzara uko niko amakuru ahari hose mu Rwanda canke aho ugiye kuyarondera usanga avuga rero nuko biri uzosanga rero yitembere cyane kugira agaragaze ubukomezi ikindi nari yahagarikije indongozi z'u Rwanda zose stand up dakwereka umukonyi wajya karakoresha urabona ingene abanyarwanda bari mu marira urabona ingene bariko barabomorerwa wabonye ko n'ama video menshi batabaza ngo ngo muzihe wacu cyanaze n'abantu bati no muratabaza umuntu ariko aratuma mubomorerwa kubera iki afise ubwenge kijya kigana no bise byo gomba akora hana ibyo uvuga byose ndazi byo gomba ibyo nabyo niko ndabibona afite ngo kwereka kamene gihugu abababa ahubwo indongozi zo zimutwarira nabi aho itegeko riva hejuru bijya bintu byose birandurwa zijya bintu byose zibona ntabibona arabibona okay ko ubu ntiyabibonye ko ataravuga hagarika kandi ari we bikomoka nimba bakunda rero nabikora bavyita ngo kugabanya uburari ngo bwa umudigitateri ivyo akunda gukoresha umudigitateri yabona bene igihugu bagombye kuzamura akantu kugomba guharanira uburenganzira bwabo akaza yiyerekana kumenga bamwe gusaba agahagarika muri bamwe premier ministre barabibonye wapeti yahaguruka rero kanyishe ngo bapereke yinje ngo ngufanya mucaka Rwanda ari wa wundi aguha umujigiti hanyuma akagukura mwame none gasha akuvuna bagora akakwemerera beki none umuntu ari akubwira mitiwere yidoza baranduri ivyo biyo kuko abayahaciye ko mbona numva akunda kubabwira ngo ndazi ngo baje ngo ndahaca ngo ntaciye rimwe ngo ndamubwira ngo aransuzugura ngo nakoko wakanu kanaka ngo ni hari ukiriya kizugo gutarakibomora urumva ababizi rero naje nuko nyene nabibonye kandi n'abanyarwanda baciye ubwenge barabibonye nasanze baza mu makomantere kumbarira Fleur ivyo bavuze n'ivyo Kagame ashaka kwiyerekana ko ababaye abanyarwanda ahubwo ubutware bwo munsi ari bwo butamwumvira nkujya nk'akarerano yagiriye na Yerere ibi gituma bijyo byose aba yabiteguye yahagarikije umuhungu n'umukobwa ngo bariko baravugana ujya n'umushikiranganje bw'umugore ngo nta kinyarwandaze n'umunyarwanda nta nico yumva mu metisi n'umunyarwanda yavukiye hanze avuga icongereza gusa urumva aranamuzi ko atakinyarwanda yumva ujya mu tepeka aramusigurira agaca bahagurutsa kugira bamara amazi kugira yerekane ko bamere ngo yarababaye numva ngo yatswe no kudemisiona atamaze no kudemisiona kuko baramusiguriye ariko kagumya nendwe nagakoko kanyagiwe ari navuga ujya muhungu agaca naca ko ngo senabwe nako Kagame atazi igifaransa uri kujya muhungu acavuga ati ngo nako ndamwexplaininga ko ngo bwibone hajya akavuga bwibone ngo it's a lack of humility ngo mu gifaransa utanambwira ngo ni orgueil aho rero ngo muratevye no kuyunga ariko Fleury ibi vyose ndibaza abanyarwanda nabo sinjiji gose canke sa tuvuye ko abantu badafise ubwenge ko nubwo biriko biragenda barabona success yavyo murabona yuko hazo abantu bavuga ati akasuzuguro turakase reka dufata ingingo bigende ku nege tubona yuko ariko arahohoterwa duhere no ku ndongozi yaraberetse ko indongozi zigaya cyane ko guhagurutsa indongozi kana kagaye kadasanzwe ega ashira abantu batamerita bamba bareze indongozi z'inkotanyi ashira abantu batamerita abakubwira tubazwe no gusiza utamerita ashira abantu batamerita rero ati yozwe nagutayeho ngaho haguruka sha waze wase kuko yabashije umuntu yiyemera baba demisiona mu Rwanda misi yose bo demisiona bose udemisione ntiworara udemisiona wagiye n'amabanga udemisiona wasohotse hano hantu ufata misiyo wigiriye hanze ugati demisiona gahera hano hantu Fred nyamwasa ntiya demisione ari mu ambassadeur w'u Rwanda mu Buhindi
acahungira muri Afrique du Sud gusa musori abanyarwanda kenshi nze Kayumba Nyamwasa ngo n'amabi yakoze nakarere gusa ntanze gusa siko ndamufanya rero je ndashaka mu kino kiganiro mutubwirira abanyarwanda kubo barimo barataka ari bari karabakorera bijya byose baske ni bahagurukira karabatakanga wo gutakambira ngo muzehe ngo ibintu byacu ngo ntubibone ngo gijashu ngo rishikire president kandi ari watanga itegeko none mubona baguma batakambira president abo bavuye bati basi ni mutwice mutumare basi barimba indirimbo ya Bob Marley stand up go up stand up for your right fight for your rights muri muhaguruke mugwanire agateka kanyu y'abanyarwanda badahagurutse ngo bagwane agateka kabo nta muntu burya abantu n'umuntu yo gutabara we watangiye kwerekana ko ugomba bakubakora kandi n'inkotanyi ngo abanyabwoba cyane abantu bagiye babanye n'inkotanyi hajya Petero mu Rwanda bogumuka nk'isegonda rimwe Kagame umusanga yaje gusaba ubuhungiro ntuze yaherutse kubivuga ntuze jari Habyarimana yarabyanditse avuga ati ubutegetsi bwa Kagame n'ubutegetsi bw'ubunyakoba kubera ko uvuze bakubita mu mutwe nimwe batagira ubwo barakwafura n'abarafinda kwako ubutegetsi Paul Kagame vraiment kandi barafinda ubu je nabone ko barafinda ari umuvugishwa araprofetiza ni profete yaravuze ngo Rwanda rukungahaye ku bwicanyi bica bigaragara kandi vire bari ibintu ahubwo ntibamurekure ukora barafinda mbe yavugishwa ari mu gaso yarinde hariya mu Rwanda yarotora indoto ahubwo yarotora indoto muri Bibiliya canke mu Rwanda ndabenda bose birancanga warotoye indoto nibuka Yozefu muri Egiputa wa mugore w'umwami yacaza aragerageza Potifari none Potifari ari Yozefu yagerageje na muka Potifari igihe kimwe umwami arota indoto z'inka zibyibushe n'inka zonze baca bamagara Yozefu aca bati inka zibyibushe ni gihe Egiputa izoba ifise cyo gusarura rero muri ico gihe inka zonze ni gihe atamwimbu uzoba uhari hazoba hari amapfa hazoba hari uruzuba muri ico gihe rero inka zibyibushe ari ufunga mukanda rero burya funga mukanda mu Rwanda bo bazoyigumamo ivyo barimwe baca barandura kandi bari batunzwe kandi nabone ndabibutse burya kurandura igiterwa biri mu mukoshi biri mu bicana umudasanzwe gutera ibintu ntibizi mubi no muri Bibiliya nyine twarokereza umunsi twaba abakozi b'Imana hari abantu batakambye muri Bibiliya nyine birahari ngo bwaburo twatera ngo bwatewe n'ugwamfu muri Bibiliya handitse ko yaca bishora ngo reka bikurane kirazira kubirandura usanga warandura ururo rusa n'ugwafu bagiye kubagarira bari gusanga rero Kagame bakubwira ati ngo tu peux mentir une fois mais pas toute l'éternité canke kandi hari n'undi mugani nabonye mu Kinyarwanda umugani wa mbere umushasha waciye garasi muramukurikira Nyamurenge ngo abantu nibare ngo okay ivyo wabeshe mu minsi myinshi nibare ivyo wabeshe mu minsi myinshi ivyo bishoboye kubeshurwa umunsi subene yabivuze mwashatse kubereka ko izeforo zose imyaka 30 Kagame n'inkotanyi bari ku kinyoma batwara bufone na buhora abanyarwanda one day bovuga ati finalina bwabundi kwa kundi bimeze uko gusa Paul Kagame nkuko nabibabwiye abana b'inkotanyi benshi inkotanyi haga majority RDF n'inkotanyi yes nico gituma nico haga nico gusafatiye ko nta kintu abati nibasa ari gisirikare cyose je mfise kizobafata inkotanyi kandi warabonye n'aba muri ndo munyarwanda baramusarishije abo bazana n'abagenerale bose uvuze ko arabatutsi bose barabivuze none hamacha bishura gute barajya ita mu bagenerale bose bari mu Rwanda nta mutu n'umwe arimo barimo bantu benshi imbere none barimo abahutu oya sinibaza oya nako ndavuga ati inkotanyi z'abaturage gisirikare cyo none nta n'umugenerale n'umwe w'umuhutu wo babaho mu Rwanda bariho
bariho gusa ntashoboye kubikoza hariho benshi naciye numva ngo barungika mu kurungikira guserukira ibihugu bamamaza none wamvuye maso ni hatari nuko murakoze ariko hari ikintu numvise buryo Rwanda nagahugu gato tunasumba kiretse yo katurusha Rwanda ruturusha ubusuma gusa n'ubuhimbiri mugabo bwicanye ubuhimbiri ube gito ngo bagomba gusudaniza mu gihugu cy'u Rwanda nakabonye na jewe ukuvuga igihande kimwe ni ukuvuga uko babishushanije berekanye yuko muri sudanization ni ukuvuga guca mu Rwanda ibice bibiri kapitale y'u Rwanda na Gisenyi ngo hariho kapitale ya Gisenyi baca bashiraho ifoto y'umuhutu ya Jarike Habyarimana baca bazana n'indi foto ya Kagame wa Kigali ati rero vomyeke tusudanize u Rwanda abahutu baje mu gihugu muri Gisenyi abatutsi baje muri Kigali mwese angure Singapore yayo tuyireke tuyibaviremo mubake neza mugatwere kugira hano tuzodima no kwibana nico tarababwiye ati iyo umwene gihugu adundumiwe ningorane kuko hajya naho RDF yoja mwibarabara ngira bashwangagije nk'amasasu ntiyo bamara ni miliyoni 14 igisirikare cabo ni ibihumbi n'ibari binga 35,000 35,000 umva 14 miliyo na 35,000 uko biri kose uko biri kose ntibona naho bavuga ngo babarase ntibo bamara umva ikintu urabona bakoresheje mu kugira ngo uno munsi hashike bataravyuka nuko abanyarwanda baratinya paske baricishijwe inzara barakene bugira ibintu byose ni programme gukeneshwa kwicisha inzara kugira umusabe uguri hasi kukwaka ubutaka kukwaka itongo ryawe ivyo bintu umuntu yabikwatsa abagufise akwatse twese ngadupambana turonke aho dukimisaya Bujumbura niko kenshi bakunda kuvuga mu Bujumbura zokumva n'umuntu avuka mu ntara hari hagati mu kindi dukunda kuvuga ruguru ashitse Bujumbura akabati ngo jewe mfise ngo agasaga Bujumbura bona bafise are imwe ni 10 kuri 10 umva rero umuntu w'umugabo kandi nivyo Bujumbura uko bagize rusansi magara y'Ubujumbura burimo umutoto tawe nuko ndibaza twayaze byinshi tubona n'ikirere cyadukundira ajyana tukaza mu masaha y'umugoroba je muri makije ntangoje ikiganiro mugandi waza twayaze neza ariko mwagomba ko tugenda tutavuze ego kandi tugihagarare ko n'abanyarwanda bamenye koze yacu mwe mwagihereye ko yuko abigeme dokora la majorité mu gisagara ca Kigali barimo bakora uburayi bidandaza none nimubona yuko ari ama effet yiri bikorwa nyene gukenesha abantu kabicisha inzara none rega ntibafise ibyo bakora ariko abana barayabona mu Burundi bari oya ariko urugero murakubwira muri Amerika abamayibo bariho yego mugo ntibangana n'abari mu Rwanda wapi mu Bufaransa ndari mu Bufaransa ari igihugu nabonye bagize VIP imara yisanga iri mu gitanda nakano kari vitrine kujya kwa frigo iri mwamaji wewe ndacagura ubabona bari mu twumba twabo nyene babandi ko shop number 1 number 2 number 3 basi kwa prix niwo mu Rwanda harona hano hitwa C9 bro C9 ni muri gym ni baya ziri none tumva ngo genda samba na nyene nawe waramubibona mu Burundi ubona umuntu avuga ego vraiment ntitwanse ko buba babikora kumure ntibije kumugaragara mugabo Ega u Rwanda barakunda vuga ati barabona promotion baravuga ati mu Burundi n'abanyarwanda turi bamwe kore iki Nyarwanda cegera ikirundi kuko Kinyarwanda ni ururimi ni kirundi bavuga nabi bon soit kandi ikindi naco biragomba gususa umunyarwanda avuze nta mu translator bya hagati umurundi aramwumva n'umurundi avuze umunyarwanda aramwumva ariko tuko bakagenda bashaka kwiba imico u Rwanda gwivye kuva kera ingoma twarapamaye kugira ingoma z'abarundi zije muri patrimoine abanyarwanda bavuga ngo ni zabo batazi no kuzivuza n'ubu abanyarwanda bazizi baje kuzigishwa n'abahungu baje muri manifestation mu Rwanda
ya peti bari muri 2015 nabo timu ryari yavugije muri Gen Z muri ko Abanyarwanda bavuye mu Burundi uwo yabagabana timu bakreye hariya nyene iriyo mugabo barundi muri diaspora bari bavuze ingoma ariyo no zaburaye saba papa abanyarwanda tugoma twabo tumeze nk'utuntu ngo n'udukunga bavuze twatumye muri Afrique de l'Ouest ndara Afrique centrale bavuze bari mu nizi hagate kujya kwizi wacu mugabo basigaye bakora mwene ziga baragiye no muri champion mu mahiganwa yo kuvuza ingoma aho hajya gushira Burundi bacahashira Afrika barazivuza muri irya vyango akujya kuvuga ngo American Got Talent ico gihe mengo yari muri British yari abo muri Grand Bretagne hari bavuza ndugumbira sara kandi barabarundika aho benshi barabaye kubita ingoma barasubira barakubita ingoma nazo numva umuntu muri jiri yari umudamu wow ngo club to Burundians dramas ngo bavuze ingoma y'abarundi ngo bavuza neza cyane ngo kandi ngo sibishasha sare yose cwe ba presence kara abanyarwanda bamaze no kwibagira kara abanyarwanda baramaramaye aho bari banse kuzisigira agatwara ingoma zidasize irangi gusa basize ko Afrika bavuga ati zo ngoma turaza kaza mu Burundi bararundi bigize abanyarwanda bagiye guseruka barababaye urumva barababara rero kwiba bari mu muco bari mu muntu bari mu butare bariba ngira nabandi bazana ivyo kumasoma mu mpande nabandi bazana ivyo kwibitsima hariya muri Kongo bariba urumva sasa je ndakira umunyarwanda aza kuza atubwira ati mugabo waraze mvuze umunyarwanda ko si bose abanyarwanda b'umutima tuvugana baduhanura duhana amakuru sinzi ariko batahure ko izi nkotanyi vraiment ibintu byazaniye u Rwanda kuva 1994 Rwanda rwarahinduriwe amateka